Uzubona ku mugoroba umugabo ahagutamuhira canga tamuhira akishonje akacaja mu bandi bagabo. Ufata umwe sohokane madame abone ko gusohoka ari ibintu bisanzwe. Abone ko kuryoherwa ku mugore ari ibintu bisanzwe. Nyine ubu wabifashe bisanzwe uza ko exagera nkuko kubera iki. Nihoza kuvye exagera rero aba bavye exagere vraiment nukuraba neza hari akantu katagenda neza iwanyu. Ndabizi ko ingo zifise amabanga menshi ariko hari utwo usanga tutagenda neza kwa meme. Bonye bishaja hariho nabonye batanze ibintu mukama ware. Jiri nk'umugore wanje je nukuri. Abagabo barihangana muri kuno kwezi turi bayo turi bayo kabisa batamvye nk'ivyo ni nk'umugore wanje ntiwosaba gutaha gutaha mu rwanje nibaza yuko ngaho nawe ntubukizi kuri umugabo none aho ubukizi kuri umugabo wewe nawe muri association y'abagabo mu gahinda inze bishika wowe ukaja ugatibukira mu gahinda vraiment ugatibukira mu gahinda oye nawe ukuri wowe washizemwo ukanekeza uwo washizemwo novuga gute ubufite nasi ako kanyarigabo rego wakiyatse uri umugabo menya yuko urafite iyo valeur y'umugabo muri wewe yigumye sivyo umugore harinda akugendera kukavuga ngo naguwe mu gahinda no. Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est Cody de Brack, another day, another chance, another voice. People didn't call me Cody de Brack. Ese nko bisanzwe ndibaza bamaze kuba mubibona yuko inyuma ya kamera cyangwa imbere ya kamera dufise umuntu adasanzwe tugiye kuyakana cyane nabo tugiye muri geopolitique ariko biri hafi nabyo ubundi byose ngo ni politique ngo bivana niyo politique iyo ari no musitiraje kwiyagira ku vyingo n'imiryango mu kino kiganiro niho mpamvu ndagusaba uko dukirana gufata akanya kari sacré akanya keza kugira ngo dushobore kuyaga cyane mbona yuko turi mu kwezi kudasanzwe ukwezi kwa mama kwitiriwe abamama bose mwumve mwubahwe kabisa niyo mpamvu no munsi twabahitiyemwo umugabo cyangwa umusore twabazaniye umwigeme ntango ndakuramutsa cyane urakoze cyane Cody ndakuramukije nanje ndamutsa nabagiye kudukurikira nabo twabanye mu biganiro bitandukanye c'est Nina Merveille ndaryohewe cyane no munsi ugiye ku host ikiganiro canje mbega iyo uri mu kwezi kwawe ukwezi kwa gatatu muba mwiyumva gute nk'abako nubwo utari umumama kumbure niyo uri kuraje wibaze ngo nivyo abamama gusa ngo nivyo abagore abakobwa ahubwo nibo bashuha kurusha n'abamama ngo mwari ngo bitege mwayikoresheje bukwambere ibitenge umuntu atatanze igitenge umuhungu atatanze igitenge yarahukanye sekwa amakado sekwa abakobwa rero hari ukuntu twakiriye utuntu twinshi kandi nabo wari bashushe ufite igitenge umunsi wose ivo yaje bijyana sinjama oya kubera kutabijama oya sindabijama ko ntibinconcerne aya nivyo ababubatse ibindaba bon ni kwa kundi abakobwa baba bashatse kuryoherwa itu mais quand même ntibabituraba ariko twe twashatse kuryoherwa nk'abandi rero mu ku kwezi ati kuraba mama gusa hari abari ko barabijamwo harabigembikorwa batararushikako ariko ku kwezi ndazi ko arateje ibibazo mu ngo nyinshi hari amama ngo batashe haciye imisi 3 ivyo baravyumvira ariko mfatiye nk'umugore wa imisi 3 en fait je nibaza ko bijya bintu biva ku kintu kimwe ikihe nyene biva ku kuntu j'espère que mu ngo atari liberté irimo ku bagore agacagomba nta mugore uba yoba azi ko umugabo wamusohokana canke amwemerera kuja hamwe n'abandi bagore ngo hama kuri le 8 mars ngo acagenda ngo amare imisi 3 ibintu yarasanzwe amenyereye we nta bintu bishasha birenze ariko bajya wabibonye bishasha hariho nabonye batanze ibintu mukama ware jiri nk'umugore wanje je nukuri abagabo barihangana muri kuno kwezi turi bayo turi bayo kabisa batamvye nk'ivyo bintu ni nk'umugore wanje ntiwosaba gutaha gutaha mu rwanje karatamba mu bitenge yambaye atambakiri wanzenza ibaze kiriba yaya ni mabuki igihumbi bariko baravuga ariko aragira mabuki igihumbi bafite barigaragaza ariko nibaza ko biba byavuye mu ngo zabo no kuryoherwa cyangwa kurenze tuvuga ko baba baryohewe ugasanga barengeze sinzi umuntu yigeze kongera akantu uhagiye ugiye mu kabare ukomanda ico udakunda kuronka iri wawe nyimba akaprosheta atakirenga atakanyamukunda kujya utegeza gukomanda ntuva mu kabaro tanu umuganyambo uvuze uko bisigura yuko hariho n'abagabo babanira abagore babo mu ngo zabo bigatuma iyo bashitse mu kwezi nk'uku bavuga twicapure tuje kuryosha uko bisanzura bien sûr none ivyo genda gute kugira ngo ivyo bintu ntibisubire ko liberté bareka abagore
baze barasohoka ze muri abasohokana ukazubona ku mugoroba umugabo agutamuhira canke atamuhira akishonje akacaja mu bandi bagabo ufata umwanya usohokane madame abone ko gusohoka ari ibintu bisanzwe abone ko kuryoherwa ku mugore ari ibintu bisanzwe rero n'ubu wabifashe ibisanzwe uza ku exagera nkuko kubera iki ntiwoza kuvyexagera rero aba bavyexageye vraiment nukuraba neza hari akantu katagenda neza iwanyu ndabizi ko ingo zifise amabanga menshi ariko hari utwo usanga tutagenda neza ko meme kandi ngo nabahawe ari umunsi mukuru barawuhimbaje eza cyane bo basonesha ubwa mbere no bafashe ya mbere mu gusonesha awabara ndabona amaboko igihumbi rega oya si ba amaboko igihumbi ni amaboko cumi amaboko igihumbi gashaho bon sinumva we baba bashatse kwivugamo ariko ngo akundi nyene dupfa kuryoherwa tutazi nibyo turiko turaryohererwa twumva nyene ni umunsi mukuru turagiye kuryoherwa nubwo tutazi historique yabyo tutazi abo bigenewe twumva menga tworyoherwa kandi riko mukobwa ni profi y'amahera avuga sheri wanje mpa soneshe ndyoherwe nibisanzwe nukuryoherwa twese ntuba concerne ariko barawukora ngo muri kuno kwezi ngo mama ngo avuga ati ngo ndi mukora umbone nkora kimbwa zikuke ko bimeze mbega abantu bagifise ingendo nkiyo oyo kubona yuko ukwezi kwabahari wari uko kwiganza aho bagabo kwako gusuzugura abagabo babo nike kintu babwira bon ku kwezi ego no kwezi ko ku mugore ahabwe agaciro bon ego mungo izo zose umugore naronkesha nabone changement mugabo we namwiteho namfate neza ko no kwezi kwamuhariwe ari ibintu rega dusha mu mutwe kubera byabayeho byabayeho rero mugabo mufate neza umugore ariko umugore nawe ntiwibagire inshingano zawe ntiwibagire kutegezwa kubaho umugabo wawe ntibagire kubikorwa utegezwa kubikora nkuko bisanzwe sivyo abantu benshi nakubwiye bakunda kwigizajana n'ababa batabayeho neza mu izo ngo zawe acavuga ko ndakaronse reka ndagacemo sivyo reka ndagacemo reka ni comment dire reka nisanzure sivyo ntabikoze ubu nta kundi kwezi sivyo ariko nkuko abantu basanga barabimenyereye babayeho neza etu ivyo nibaza ko batavyegizajeramo cane ariko n'umugabo narabagira agashangement erega abakobwa sinzi nke tumeze bakunda utuntu dushasha abakobwa n'abagore sinzi nke tumeze bakunda influence dufise jewe ninabona nakabamugura igitenge je ntiwakinguriye nibaza yuko ngo tuzoteka bishe n'umugabo oya ngurira nanje kuba nakana we bamuguriye ushobora kuba wavugana ibisanzwe ariko ubonye nakana we yagiza ko kana nico kimwe n'abakobwa mbonye naka yambaye agastile nanje shaka kano gastile urumva cyane shaka kumurusha none mu gihe mutamunganya uburyo naho bice nico ntaco dutahura nitunganya uburyo ariko kuba tutanganya uburyo c'est pas à dire yuko turaryoherwa notre manière sivyo hari abahaye amakado ahenze hari abo usanga barahaye ni imodoka ariko baguhaye agatenge kubera muri bwa bukene bwanyu gashwashwa kakirana umutima mwiza kakirana umutima mwiza kakire ko nivyo mushoboye ariko quand même urabona ati yagize effort yankoreye umunsi mukuru kuko ni ucuza kwifuza ibintu nawe ubona mu rugo mudafise wapi ya muri make mu ngo hari byinshi tutabona imyenge y'inzu gibonwa na nyene hari abagabo benshi kugeza no munsi khore y'abagore ari wayijo basanga umugore ni wategeka ne nabuze abagabo mu gahinda nkasanga umugore ni wategeka mu rugo mbega abo nabo biba biri ngombwa yuko bo kwitama ko igihumbi canke bakifatakanya n'abandi kugira ngo bashaka abo umugore ni wewe cyaburize umunsi mukuru hawe bashaka kuri igitengo umugabo wiwe umugore uvuze ngo ashobora ibyo wari akora ibyo umugore byose yokora ya nibaza yuko ngaho nawe we ntubukizi kuri umugabo none aho ubukizi kuri umugabo wewe nawe muri association y'abagabo mu gahinda nurega ngaho ntubukira umugabo umugore ari ibintu ategerezwa gukora mu rugo bitegerezwa kuba ari ibyo umugore yego nubwo bavuga ngo 50-50 burya iro w'imars yaje kubera iki yeje kubera hari abagore bariko barareklama amadroit yabo babagabanize amasaha y'akazi abakora ubuzi mico gihe ntidushobora kunganya byose ngo tungane 50-50 umugore hari inshingano ziwe umugabo hari inshingano ziwe atake umugore canke atake umugabo sivyo rero wamaze gufata iyo hore y'umugore nawe rero ja mu bandi bakugura igitenga aho ndi umugore nshanda kugura n'igitenga ati genda usoneshe nawe wambare none ko twumvise nyene icubahiro be naba bagabo nyene ko barishize hamwe biyitaye ko bari mu gahinda kadasanzwe aryo mwumvise rivuka gitonga mu gahinda muga akababwira ati
buriya umugabo atajamba afise mu rugo niwe aba yagiye ati ko ni serugo umutwe w'umuryango bega aba bagabo nabo barengana ari bidashoboka bogarukirwa ko hakaba amashira hamwe nayo aharanira agateka k'abagabo ego nabeho rega abagabo babayeho nabi umugabo niko bagumana ko kantu nyene kakanyarigabo nubwo yo babayeho nabi ntabyerekana je me rappelle hari gihe tugeze kubona umugabo araza ahantu hari agacentre ari yadukiza ararira ararira pe numva uje twagiye gutora amakuru mu bantu niyavuga ariko umugabo arinze arira nuko ababaye umutima wubo agakora amosozi we ararira pe abantu bamaze nibiki wabaye iki ngo ntanakimwe ariko muri entourage tubajije abantu Jean babana hafi baravuga ati umugore aramushishura umugabo yararize ararira niwe umugabo ntari mu gahinda vrama abagabo bari mu gahinda si benshi ariko bariho ayo mashirahamwe yohaba kugira ngo atunganiriza abantu nk'abo baba bafise imitima ikomeretse ko abagore babo ega abantu batazi ega ako kanyarigabo bose ega ko baba gafise ariko ariyo n'abagore biganza gose rero uciye umworohera arakuhonyora ko nyene arakugenderako ihagarare kuri umugabo n'umugabo ihagarare ko ubonye atanguye kukuba mukubite atekane ego umukubiti baca bagupfunga cabaja guharanira agateka kawo abakenyezi nawe bafite amashirahamwe menshi gose cyane gose baca birukayo rero numva n'amashirahamwe y'abagabo yohaba kugira ngo nabo baze baratunganiriza abaguye mu gahinda bakayanza rero kimwumviriza oya nagenda uko je ndamushigikiye gose ndamushigikiye cyane bakayanza imwumvirize kabisa bamuhe abagabo mu gahinda bahabwa agaciro ego kuko son excellence mugaya yarabihakanye nubwo biruko ukuri urumva birinze bishika n'ukuri umugabo aba yasamaye ego n'ukuri kaje kantu yavuze niko umugabo aba yasamaye birinze bishika wowe ukaja ugatibukira mu gahinda vrema ugatibukira mu gahinda oya nawe ukuri wowe washizemwo ukanekeza wowe washizemwo novuga gute ubufite nasi ako kanyarigabo rego wakiyatse uri umugabo menya yuko urafise iyo valeur y'umugabo muri wewe yigumye sibyo umugore harinda akugendera kukavuga ngo naguwe mu gahinda no ndiki nama nkose abantu gose cyane kandi no mugomba subire mvuga ariko igano mperuka gukora la fois passée onora ambye ngo uri kwera utarubaka ngo kwaiko jina ndababwiye tubaho rimwe gusa sibyo aho wabonye yazutse kugira asubira abeho ibihe byiza wowe nyimba ubona umuntu mubana kubangamiye mubise muvane mubisire wande ubuzima bwiwawe umerewe neza muri wewe c'est ça en fait abago mu gahinda nabo bumvirizwa uko abagabo benshi barushe bariho vraiment nuko batabigaragaza abagore twebwe tumva udukubise uduturubitse turarira turagira iki turagura turaja kwitwara ariko umugabo aravuga ati je nkaja kwitwara mu bandi bagabo yuko nzobamaramaye ako kantara kagumana ariko urumva yagiza gahinda muri we sibyo rero nibabugururira ibigo byemegwe yuko ari abandi bagabo nabo bari mu gahinda sibyo nabo bahabwe umwanya ego nuko hari abagore rero bafise ingeso zo gutabagabo mu gahinda niki kintu babwira narijya mwese muri genre féminin jewe ikintu novuga ku bagore umugore d'abord gira respect mu rugo umugabo wawe ukomeze kose kandi abagabo ngo bakunda icubahiro ngo nubwo yoba umugabo ngo mwubashe kabisa ubu mufise bafise bakunda icubahiro ego twese nturuba je sindubaka ariko bamwe ndamaze kuja mu relation amwe ego canke ndabona ninge nabandi ngo ziba zibayeho sivyo nimba ari umuhungu n'umuhungu nawe ndabizi urakunda respect urakunda bagu respect nta kintu na kimwe noba ubwo noba je ngoma nikorera imigambi yiwanje we ndakwereke ndafise amahera yiwanje ngoma nkore nk'umugambi wanje ntabikubwiye wewe kandi nta nuko agomba finance ngo ntacubahiro wampaye nk'umuntu w'umugabo uracumva aho ngomba ngende ngo ndakubwire so rero ibyo byose ça entre dans le cadre yerekana yuko umukobwa canke nako umugabo akunda icubahiro gose respect umugabo wawe ukomeze kose hari amavaleur y'ikirundi tutarata sivyo ariko je nubwo amwe angora yani ko zubakwa par exemple niko zubakwa yaje iryo riracangoye gose ariko hari amavaleur nawe umugabo wawe ntiyoshobora kuguturubika nkuko
canke ntiwoshobora gutubika umugabo wawe uko nyene oya hari ibintu biba vyabiteye gira ukwihangana gira kubabariranira gira kuganira mugabo wanje ko bimeze uko tubigenze guca mukicaramo mukavugana mugafatana umwana hako muza gutana mugahinda mugani w'abandi ya cyumva nuko nyene bahanura byanse naho divorce mu wese yakote mu wese yigira ko mu Burundi divorce biragoye kugira ngo zemegwe biragoye ko zemegwa ariko nibaza ko ari ukutamenya ko abantu bashima ukabona ngo umugabo yataye umugore ko peut-être bataza aho baza kudodora bataza aho baza kubaza canke bagenda ugasanga ivyemeza ntibisi vyinshi sivyo canke ugasanga le juge araravye akavuga none aba bana bazoca babaho gute sivyo umwana ko akiri mutoyi wowe mugore ugomba utera uno rugo umwana ategeza kujana nawe sivyo none uzoca umureresha iki ko barabiraba burya umujuje ntapfa kureka ngo ni mu divorce uko nyene arabaha n'amezi canke imyaka yo kuyumvira yo kuvyiyumvira mukabanza kuri processus ya réconciliation narabivuze mu kiganiro ca la fois passée ya rero hariho story nigeze kumva yo mu mama araho yari muri procedure yo kwahukana n'umugabo wiwe batanakibana burya umugore acaza usaba ibirezo umugabo wiwe donc nk'amahera yo kugura ubuyi bw'umwana amahera yo kugura amata ahigenda umugabo aramucumbisa iyindi nda ikira kabiri ivya divorce bice biraga urumva bari bamaze gutandukana baci bagwici ubu bari muri procedure yo kuvana byari bigeze kure ega ngo aho kwaciye ntiyacwa umva umujama cyangwa ngo muzindi yindi mbaye none nk'umujama mugenda ngo dufise ngo divorce oya nticokunda tuzibazo sentare aho sentare yo cyasha n'amahandi kababwira ati mwe ko muradukinisha kabagizera nuko ariko nina ivyo bibazo bikunda kuvuga sanga abagore bariganza mu ngo ico kibazo gifise ingo nyinshi zirugarijwe n'ico kibazo ariko turabira hamwe muri rusange ico kibazo kiva kuki cotorega umuti gute kutumvikana mu rugo ega umuntu mubana sinzi ko nawe urabona umuntu mubana mu ibintu byinshi navyo urabona ariko harabavuga yuko uramaze kubana n'umuntu urabona yuko à un certain moment usanga byabisha ukuntu byagashe sibyo urukundo ni ikintu kigabanuka si kiri stable kiragabanuka canke kikongerekana ni kimwe muri ivyo bibiri rero hariho d'abord kutavugana hariho ivyo wari witeze ku muntu ugasanga sivyo urumva twinda twese twiteze ibintu twizeye ibitangazo washika ukaba déçu rero la colère ya confiance ku bantu bacana inyuma confiance itagihari urugo ntirugihari nta rukundo rugihari wapi byose babivuye mu mazi ariko harabavuga yuko ivyo bibazo bikunda kuba mu gihe abagore abari bafise amahera menshi kuruta abagabo canke bafise amasource de revenu menshi kuruta abagabo babo bigatuma babasuzugura nta bagore batunze abagabo none kandi bakabatunga neza umugore yo gutunga ntakumara amazi ni bake bon birashika bien sûr ariko nibaza urazi ikintu bica bihurirana naco bica bihurirana na kanyarigabo k'umugabo wowe nobwira ati sheri wanje ya ibintu ntibibaho ntavyo dukora ibi cumenga ndakugaye ko kubera je mfise amafaranga sivyo ucuntu umenga ndagushize mu kibanza cawe kuba wari utegetse alors ko amafinance avi wanje ndashobora kuvuga ati ko mbona bimeze uko ni je mfise amafaranga menshi sivyo biko urambwira ikintu nkaca ndakubwira oya kubera je mfise amafinance ucumenga ndakwatse ca cubahiro niko bakunze kuvuga ariko siko bimeze exactement ngo ni kubera ngo umugore ngo afise amafaranga menshi ngo urugo ngo rusha rugenda nabi no ariko navyo birashika ego nuko tuyaze vyinshi kandi vyingira kamaro kankundi ndagushimira cyane thank you God kananshimira cyane n'ubasima dukurikanye na kino kiganiro kigufi cyane ndizera yuko cyari bike twahavugiye ndasanzwe kumbure commentaire twari basigiye kugira ngo tuyagiremo mu buryo bwimbitse ndabasabe yuko mwocunda subscribe musino video gatomuka ndetse mugafyona na like kugira ngo ibiganiro vyacu cecene bene ibi tuze turayibazanira tutitangira itama nitwa Cody the Black iyi ni Yaga Nawe TV bye bye.